Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kugaruka ku makuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya. Ni amakuru tugiye kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka ku gihangange General Alain Guillaume Bunyoni, tugaruke ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ndetse n'abari mu karwi kiyise ko kari mw'iragi rya Nkurunziza. Ibi vyose nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru. Ihagarikwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza uyu mwaka w'2023 risa n'iryagabanuye rwose akariro kabitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Bose aho bari basa n'abariko baraca bugufi mu kurindira iyo bizoherera. Ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi 10 vy'amafaranga y'amarundi ndetse n'ibihumbi 5 vy'amafaranga y'amarundi yo isa n'iyije ivyunyura mu gihe benshi muri bo bakekwa ko banyegeje amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi. Mu gihe iyo ngingo itanga ikiringo kigufi cyo gusubiza amanoti ya kera kandi akaba ataburekuriwe gutanga yarenga imiliyoni 10, biraboneka ko hariho abo bitazoshoboka ko baja guhinduza amanoti bafise. Nka General Bunyoni ari nawe wa mbere akekwa kunyegeza amafaranga menshi cyane, biragoye ingene yonyegurura ayo yoba yaranyegeje mu gihe apfunzwe kandi acunzwe kugira ngo ayasokoroye hace haboneka ivyemezo vy'ivyo yagirizwa. Ikiboneka nuko Perezida Varisito Ndayishimiye abandanya urugamba rwo guheza inguvu z'abita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Ikitazwi naho azogarukira muri urwo rugamba arimwo n'urugamba akora mu ruyeri rwinshi ndetse no mu gacerere aterekaje iyo ari karaja. Ariko nge mu myaka iza hari benshi bahoze bita abandi abansi b'igihugu bazotangara bisanze basigaye bahamwa kurusha abo bahoze bita ba mujeri. Ngo waramvye azobona vyinshi. Reka n'ayandi vyose reka tuyagaruke ko mw'idonido y'amakuru. Fyonda subscribe canke sabone urotero wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere no Umuhuza TV. Mwekaze mw'idonido y'ano makuru. Muri Ndamukiza uyu mwaka w'2023 nibwo Alain Guillaume Bunyoni hatanzwe itegeko ryo kujya gusaka muhira iwe. Muhiri we bagiye gusaka nta na kimwe baronse yoba ibirwanisho ndetse n'amahera vyavugwa ko Alain Guillaume Bunyoni yanyegeje mu mazu yiwe yose. Abegera Alain Guillaume Bunyoni nabo barasaswe, harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reverien Ndikuriyo wahoze ari umuhuza w'abarundi, akaba yarasaswe Edouard Nduwimana, hakazamwo Daniel Geras Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka ndetse n'umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza Denise Bucumi. Inyuma yo gusakwa aha hose nta na hamwe baronse amakuru, ariko hakaba hari amakuru yavuga ko kwa Denise Bucumi baba barasanzeyo ibifovya vy'amafaranga. Muri iri saka rero vyavugwa ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yaranyegeje amafaranga yiwe mu mazu y'ibihangange vyinshi bitandukanye, cane cane abari bamushigikiye mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yarigeze kuvuga ubwiwe yivugiye ati naravuze ko ivyo bifaranga munyegeje nzobihindura ibipapuro. Benshi batangura kuvuga ngo ni amajambo gusa, none murabibonye. Ngaho mwo kwibuka ko BRB yashinze ko inoti zahahora zizoba zasubijwe zose mu mabanki genekerezo y'17 ruheshi umwaka w'2023. Rero ngo umuntu wese arekuriwe kuja kubitsa ayatarenga miliyoni 10 mu gihe amashirahamwe yo arekuriwe kujana miliyoni 30 ku munsi. Akari inyuma karahinda. Perezida Ndayishimiye yasubiriye kugabisha barundarunda amafaranga bakayanyegeza. Ni nyuma yaho uyu munsi imbere y'umutaga Perezida Varisito Ndayishimiye yakoranije abategetsi bakuru baronka amabanga biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu, kakaba kanabaye akaryo ko gushimangira ingingo iherutse gufatwa ni banki y'igihugu BRB yo guhindura inoti z'ibihumbi 10 ndetse n'iz'ibihumbi 5.
Evariste Ndayishimiye yavuze ko ivyo bidashoboka mu minsi 10 ngo uzobikora azoca asigura iyo ariko arakura miliyoni 10 kira munsi. Twari twababwiye mu makuru ya kare yabanje y'uno munsi twabwiye ko Perezida Ndayishimiye yasiguye neza ingene ibi bizokorwa. Izi miliyoni 10 ntago ari umuntu ari kure kujana miliyoni 10 uyu munsi ejo akajana izindi 10, ahubwo ni umuntu azobitsa yojana miliyoni 3 undi munsi akajana miliyoni 3 uyundi munsi 3 uyundi munsi imiliyoni 1 akuzuza imiliyoni 10 nyene nkuko yavyisiguriye. Yavuze ko rero ngo ivyo bidashoboka kuba yaranyegeje amahera menshi ngo uzobikora azoca asigura iyo ariko arakura imiliyoni 10 kira munsi ngo umuntu arekure kubitsa canke guhinduza ayatarenga imiliyoni 10 gushika igenekezo ry'17 ruhesha uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Varisito Ndayishimiye ntiyagarukiye ngaho gusa yavuze ko n'abanyegeje amadolari nabo nyene ariko arabategurira akana akaba yasavye kuyanyegurura n'ingoga kuko vuba nabo bazobona ingingo ziberekeye. Ibi biragaragara ko ingingo Varisito Ndayishimiye ngari karafata muri iyi misi ari ingingo yabo yarazi ko bari ku ruhande rwa Alain Guillaume Bunyoni. Iyi ngingo kandi ikabihangayikishije rwose abakeba ba Varisito Ndayishimiye banyegeje amamiliyaridi y'amafaranga bakaba batabona uko babigenza. Aha uwuronderwa cane ngo akaba ari General Alain Guillaume Bunyoni, aho bamusakiye bakabura ivyo yanyegeje amahera batoye umugambi wo kumuhana mu guhindura amahera yiwe ibipapuro. Iyi ni ingingo kandi ishobora kuza gukora ku banyagihugu benshi ikabashira mu gihombo gikomeye cyane, ariko kandi hari n'abandi benshi bashobora kugwa mu mporero. None ngo umuntu yarondeye amahera yiwe neza ni kuki bamubuza kuyajana mw'ibanki? Ahubwo ngo icokorwa nuko umuntu wazanye amahera menshi yosigura iyo yayavanye, bazobasanze yarayaronse neza bakayakira, benshi akaba ariko boba bariko baravyumva. Ubundi iyi ngingo irimwo ibihushane ivuga ko ije kubera hari amahera yabuze mu gihugu ikongera ikanka ko ayo mahera agarukanwa, ngo rero ngo ntivyumvikana kiretse ko isigurika muri iyo ntumbero yo guhasha abakeba ba Perezida Varisito Ndayishimiye. Abategetsi benshi ngo baba bararyoshe kuraba mu bihe baba biyumvamwo ubushobozi bwose kugeza kubwo gusubiza umuntu mu busa, ariko rero iyo bihindukiye nabo ivyabo bibata kuw'amazi. Hari benshi mu banyagihugu batanguye gusubiza amahera yabo mu mabanki yagiye atandukanye bajana aya mafaranga imiliyoni 10, munyuma bamwe bagafatwa bakaja gupfungwa kugira ngo basigure iyo ayo mahera bari kuyavana. Bamwe bagafatwa nk'abari mu karwi kakorana General Alain Guillaume Bunyoni. Ni nyuma yaho basakiye Alain Guillaume Bunyoni bakeka ko bari buronke amahera arenga imiliyaridi 10 mu nzu yiwe cane cane aho bakunze kwita ku kirimba ca Bunyoni, ahubwo bagasangayo imiliyoni 3 zari zigenewe kuja kugura ibidandazwa mu masoko agiye atandukanye, akaba ari n'imiliyoni 3 nyene zari kwifashishwa mu gukemura ibibazo vya muhira nko kugura igitoro ndetse n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Kuri ubu rero ibihangange vyinshi biri mu bwoba, bamwe bari kwibaza niba bagomba kuyaturira canke bagomba kuyihera abanyagihugu. Abandi nabo ati uwafashe ku mahera menshi ntashobora guhereza ku munyagihugu mutoyi nkuko bikunze kugenda, aho bigaragara ko abakoresha bakize cyane bafise amahera menshi bakoresha abanyagihugu bato bato bakabahemba amafaranga mato y'inica ntikize, vyanagera umunsi wo kubahemba bakabihinduka ngo bafise ivyo bangirije mu kazi kabo, ayo mahera rero nayo kubisubiza mu mwanya wavyo. Ngibi ibiriko biraba ku bakeba ba Perezida Varisito Ndayishimiye baba baranyegeje amahera menshi mu mazu yabo bibwira ko bazofasha Alain Guillaume Bunyoni igihe azoba ateguye umugambi wo guhirika ubutegetsi, ariko
Ibi vyo Perezida Evariste Ndayishimiye yabibonye hakiri kare ndetse twanababwiye ivyo Colonel Desire Uwamahoro yari gukora ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi mu gihugu cy'u Burundi, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashikiriza ijambo ku bene igihugu. Bikaba byaranavuzwe ko vyagaragaye ko Evariste Ndayishimiye yari yambaye antibare ubwo ariko ashikiriza iryo jambo. Alain Guillaume Bunyoni n'ibindi bihangange amafaranga yabo agiye guhinduka ibipapuro. Ese bayihereye abanyagihugu bato bato nabo bakagira ico bimariye? Abakozi b'Ibanki Nkuru y'Igihugu bazoja mu ntara aho amabanki atari n'abanyagihugu bakaronka kuri ayo mahera, hari ico vyoba bitwaye? Reka turabe ico iminsi izodusigira. Ndagukengurukiye we tubanye muri ano makuru aragizwe ko muri kano kanya vyonda subscribe canke s'abone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo tujikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza kandi ano makuru bagenzi bawe aho ba uri hose kugira ngo batuja bacikanwa na biriko biravugwa bigeze ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagira mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.